Nuko nshuti bakunzi mwese abakunzi uruga rwacu rwa The Story Room TV aho muri hose aho muherereye hose ku mpande zitandukanye z'isi twongeye kubaramutsa uno munsi twagendeye businessman Umurundi yiteje imbere akaba afise iduka akaba afise ishop JJ mini market uwo nawo suwundi ni Daniel Dume twamusuye tuje kuvugana nawe kugira ngo tumenye byinshi bijanye n'urugendo rwiwe byinshi bijanye n'ingene yakoze kugira ngo yiteze imbere agere aho ageze agere aho ageze uno munsi nuko rero turagiye twinjira hano muri shop tuvugane nawe tumubaze byinshi ni gute yabitanguye gute yabyiyumviye gute aho abarundi benshi bageze hano bakiyumvira yuko umenga ntibishoboka ko tuzokwama turabakozi dukorera abazungu gusa dukora turi munsi y'amayandi makampani dukora turarijoro duko turakorera abandi ariko nyene yarabonye ko bishoboka ashiraho iduka kandi birakunda uno munsi niga gitari gito abarundi abakongomani abanyarwanda baza kumushorera baza kugura ibifungurwa hano hantu rero kaze tubane muri kano kanya gato tugiye kumuganiriza kandi mwese turizera yuko muza kunezera ikiganiro cacu murakoze. Safi mambo. Po amakuru iminsi mbwa? Twashimana. Biraza? Nziza. Pasika nziza. Nawe nyene karibu cyane. Biraza? Bo rero twaje kubasura twaje kubatemberera n'ikinyamakuru cacu The Story Room TV. Nkuko twari twabikubwiye nuko wewe uri hano muri Australia uri umwe mu barundi bari kubabyifatamo neza mu kudufasha kuturonkera ahantu dushobora gusumira. Ubu ntitwigana muri za Costco za Woolworths za Coles kuko byose birashoboka muri Alidi hose no muri za Alidi canke twigera hano twakwiyumvira ngo ntibishoboka ngo ntibikunda ko bimeze ariko urabona ko mutama wicaye neza kuri counter nta ngorane n'ibikoresho nta kibazo bisaba rero turashimana umaze kingahe hano muri Australia muri Australia ndamaze imyaka 15 ndaje rashite hano tariki 11 y'ukwezi kumunani yes mwaka 2020 ba 15 ndayimaze je nagutanze amezi 16 ngira ngo irimo ikimukwira je nagutanze nk'amezi 5 canke 6 ariko ufise shop jewe nta ni basikeri mfise na basikeri mfise kandi mfise wono mfise umudugu none hatari burya bigenda gute umuntu kuba twarageze hano bimeze uko byari biri bikagenda gushaka umuntu yisanga ari muri shop yingana nkuko ni bwabuze rego mu mafactory canke hariho ibindi bintu biba oya ni mu factory oya ni mu factory nyene muri factory nyene hariya mu nyama gakora mu nkoko ukiziganiriza no ma farm ari muratobesha niko bimeze basi abantu batamuzi hano turi muri JJ mini market shop nziza cyane ni mini market mugabe ibintu byose ushaka by'ibifungurwa birimo abantu muri Adelaide siboni gituma mugenda gusumira muri za Woolworths mugenda gusumira muri za Coles muri za RD sinzi muri za Costco kandi dufise Umurundi mwene wacu yiteje imbere ibintu bikaba biragenda neza hano muri uno muji wa Adelaide hano muri Australia. By the way abatamuzi n'umusaza wacu ni umutama wacu umutama se wa Kamsoba se wa Pacific arabantu bashobora kuba baza abo bakinyi b'umupira bakinyira intamba mu rugamba twaje kumusura rero twaje kuvugana nawe byinshi atubwire ingene iterambere rishoboka umuntu akava kuri zero akisanga ageze hano ahageze uru rugendo wagenze neza kuvuga ngo ni muri factory bisabiki twese ko twakoze mu factory mugabo ibintu bikaba bitaracamwo kwereke kwa muze Daniel Dume byashiye igisabwa mu kintu cyose nta kidashoboka mu sanze biravana nuko uvyumvamwo na vision ubufise yarashogana muri factory
ugakora ufise vision wati ngoma nkore muri factory imyaka 2 muri iyo myaka 2 gerageza gusavinga amahera ukiziganiriza ugatibika umukanda munda bya bintu ubona byagayaga ya miduga y'50 200 ukabiheba ukavuga ati genzo gira mukamuri uhagenda karakora ibyuma hasi ariko ndi ku mugambi ufise umugambi rero mu gihe ufise umugambi gerageza kwiyima iyo nta na kimwe kidashoboka ukiyima na za telefone ziva hari iwacu ukazirengagiza nyene ukagerageza nyene gusavinga siriya telefone rero ngo hari abantu benshi zahombesheje kwihangana bakaguma basunika zijya telefone nta mpamvu yo kuzihagarika urashobora supporting aho ugeza kuko ico bisabwa gusa ni vision ufise ugati ndarose igihumbi mu ndwi reka amajana 3 ndayakoreshe amajana 7 ndayabike ndabaho ndayashira nibagire saving ufise umugambi kana kuzokora muri ico gihe nta nkomezi bisabwa gisimwe gusa ni vision ufise nta kidashoboka nimba ugiye mu kijiji gukora rose amajana 5 koresha amajana 2 3 kayashira tuyabike nta kidashoboka hanyuma buke bukaca wisanga ibintu byameze nkuko buke kindi bigusaba kuganira n'abakuruta n'abamaze kubijamwo abantu bafise business ikuze ukagaragaza kubiyegereza akabagenzi baguha ivyumviro ngende vyogenda ko ari ahantu ushubuga kwama bajya bakuze barakwereka ati twakwamenye abandi bagutangurira imbere bahagufasha ko atabandi barundi hano tuzi bamaze kubijamwo oya business ntisabwa ati kuko ugiranire ubugenzi n'abarundi oya wari we wese nga muri Australia hariho abantu b'Abasudani Abanigeria abantu ze abakongomani bariho bafamaduka bageze kure kujya abudo muri sosubure n'umuntu afise myaka myinshi muri business rero umwegere Abdu nubwo ari umusomali rero business nisaba amoko bisaba gusa vision uraganira buke kagusupportinga nta kindi gikenewe ariko ngira ngo no muri Afrika ibintu nkibi warabikora ngira cyo cagusunitse wumva ko ari byo wokora mu nkambi nahamaze imyaka 10 wavuye mu nkambi ya nkambi y'induta naragerageje ndafashe imifuko 4 y'ubushaza narayisevinze abari utangurira tangura ndandaza ubwo bushaza cyane wari makanaki bamwe amakanaki twarayakoze tutarihana ariko twakora amakanaki by the way umukozi w'Imana n'umupasteri tukira abapagani twarakina makanaki barazikora ya makanaki yakina uti imifuko 4 y'ubushaza ndasevinga imifuko kanaka 4 y'ubushaza ndayidandaza basi ndaronka amahera make 70 y'amashiringi ndogurura akaduha gatoya mu nyuma rero kuko aho ndari mperereye hari ba bucumi bucumi wo muri Sydney bucumi ujya mudandaza n'abandi babadandaza nyene bari ngaho bandojya basi uko rero bo barangurira igasuru musumwe ndavuga nanje ngoma ngende gaso bagufata akaboko kigo tukwereka ntibafashe ukuboko ahubwo ndarakwirikira barenga ndenguka bashitse kasuru amaduka binjiyemo iduka rya mbere binjiyemo uraribona nanye haninjiro ko ari injiranye nabo rero muri ico gihe bariko bararangura nanye ntabwira mu boss w'iryo duka nambwa hinanje nyene abagaturi kumwe nambwa nagenda mu boss ndafise iduka rero naje ntipanze fisa amahera make cyane ariko ndipfuza ko umuzigo ndaguha amahera mfise make 50 mu boss rero ko yarasanzwe azi ko nagiye n'aba boss n'abategetsi ko bari bazwi afisa amahera aranyizera atangura ko umuzigo rero muri ico gihe ndamuha amahera makeya amu umuzigo munini kandi nawe nyene kwa tujanye ntibari bazi amahera mfise ntibari bazi ko nanje ndi kuri Doria rero amaze ko umuzigo mutoya ndamuha amahera nari mfise kandi nk'umuzigo bira 5 natwaye nk'ibihumbi 80
tuca tuzana ba bucumi bo bashitse mu nkambi kuko barafise amahera menshi je natwaye amahera make nzanye umuzigo utari muto cyo nakoze nace ntangwa kudanza amahera make make kaye nko matchinga ndagurisha ngurisha ubudororo ndose makeya ndabona ata amahera rero ndose ngumye ndindiriye karinda kwa boss wasubagenda kurangura kandi bazaba bankwamisha ndacengera nyine mwa boss ndababwira naje mwabonye gakunda kuze ndiko ndaza ko sigenda ngura gigasuru mirake zibiri paye zibiri umpaye ijana uko nyene ye nkabana Russia amahera kuri rya deni ndagefasha igasuru rero nkakomanya amahera nyene y'amahera banguranye akaba ari yongera gutenza kwishura hariya maze kumwishura agitatu wa muntu numwizigirwa ico nakoze ubwa mbere nubaca izina burya izina ni business ikomeye cyane urashobora kufisa amahera menshi ariko udafise ubwizigirwa ugasanga ntacyo bimaze rero ico nakoze nubaca izina igasuru batangura kumpa imizigo bampa imizigo ngenda gutora imizigo bakadutwara amahera hanje twara amahera nkatora umuzigo ndabashira amahera uko nyene mu mezi abiri mu mwaka bari batangiye kumbwira ko ndumusuma abapolisi baza muhira n'inkoho babwira ati duhe yo nkoho ufise uri kibandi amahera yakuye kuko ntivyatahurika neza kubera iki izina gusa izina ariko no gusenga kwari kurimo oya cyo gene wari bwakize oya sinari bwakize narumpagani uzi ko ubundi umunsi tuzoganira urugendo rwo gukizwa ndumva rutari rworoshe byari bigoye ico gihe ndakizwe busanzwe ibintu rero bya business urumva ko utabitanguriye hano oya ndabitanguriye hariya muri ariko nshaka kumenya tugishika hano twararaba tukabona kumenga hano hantu nyene tuze kuzokwama turiko turakorera abazungu tukaraba tukabona kumenga nta hantu tuzoca ngo tugeraho tugera tukabona kumenga ubuzima bwacu bwose nukwama turi munsi nyene yo gukorera ababene data hano tuba bakozi byagenze gute kugira wiyumvemo kumenga na hano vyokunda ugashinga utuntu twiwawe ukadandaza ajewe mu bisanzwe kuva mvuye muri Afrika nazananye inzigo akazigo gatoya inzigo yo kutagomba gukorera umuntu uko byogenda kose mbane business iwanje rero nubwo nagenda hirya no hino naguma mfise icyumviro bati ko byogenda kose ndipfuza nanje kuno tangura business rero mugiye ufise amatsiko y'ikintu kanaka aho ugenda hose nubwo nagenda muri factory ndahanginga inkoko ndiko ndiyumvira ati none nanje vyogenda gute kugira ngo ndonke utu business uko yagenze rero wari we wese arashobora kugira gute kumva ati nubwo ndi ngaha ndipfuza iki rero mugihe wipfuza ikintu kanaka mugihe uri korakora ngaha guma wiyumvira ico wipfuza kuzokora makugishikeko turabona iduka yawe ririmo ibintu byinshi bigizwe ahanini n'ibifungurwa turabona harimo ibintu by'imiceri ibintu by'amafu ibinyobwa ibiharage kubera ko bahisemo ibidandazwa by'ibifungurwa utagiye mu bindi bidandazwa nkuko tubona yandi mashopu yarimo ibindi bintu ikibazo ciza jewe ivyumviro ofise canke dufise no kudandaza byo kurya ibifungurwa rero mu gihe ugomba kugurisha imfungurwa focusing ikintu kimwe mu gihe focusing amahuzu byo twabona abandi nyene bagurisha amahuzu bagena mu bushinwa bakuzanira amahuzu uhisemo bati ngomba ni shop y'impuzu n'ibirato n'ibindi focusing ibyo nyene uvuze ati ngoma focusing ibyo kurya focusing byo kurya nyene mu badandaza amaze gutera imbere ari shop y'ibirato n'ibirato ari shop y'impuzu z'abagore nizo ari impuzu shop y'impuzu z'abana nizo rero ufashe shop y'ibyo kurya ugatanga ushanga impuzu kubera ko wahisemo ibifungurwa ibintu byo kurya cyangwa nibyo bizana agafaranga gatubutse no witamwo kudandaza imfungurwa ibi ni ibintu bidahomba indya zihomba kubera inzara nta numwe itarya ngo agende ko wale wese toye umufuko w'umuceri nyuma
nyuma y'ukwezi ndakubona kandi ngaha ariko utoye nguza nzanye impuzu hano uzogura ipantaro imwe n'umwaka ipantaro isuti imwe ari unusanga afise n'isuti imwe ayambaye rimwe acata muri mwibini ntuzomubona kandi n'umwaka ukazohera umwaka umwe n'imyaka ibiri uko abafise amasuti ni benshi babi kumba badandaza mufise ubwenge rero ivyo kurya wari umwanya wose ukeneye kurya rero kwayo nahisemo ibintu bijanye no kudandaza byo kurya utanguriye business gushika uko byagiye bigenda twarakubona bitangura buke buke ubiko birazamuka mbe hashigiye kingana iki utanguye imyaka ingahe 3 4 5 ya kwezi kw'indwi imyaka ibiri zo bayiheze kwezi kw'imyaka ibiri zo kwiye kwezi kw'indwi kumenga watanguye kera oya kwezi kw'indwi imyaka ibiri zo birumanye biheze business itatu yibona iri kwiratumbagira imeze uko imeze uno munsi mbashaka kumenya ni ibihe bibazo umuntu ahura navyo eske biroroshe kuronka abakiriya biroroshe gutangaza business yabikamenyera kuko nabonye kenshi abantu bose bakora business usanga ari umurundi ashaka ashorerwe n'abarundi gusa ntituzi nyene dushobora kwagura isoko dukaja no mu bandi atari abarundi atari abakongomana atari abanyarwanda wowe byarakoroheye nibihe bibazo wagiye uhura navyo kugira ngo ube washobora kubona abakiriya bakugendera mu shop yawe uguriye shop ukibwira muri mind yawe kuzoshorerwa n'abarundi bonyene n'abakongomani katacinga ubwoko business wayamaze kubita hasi bavyakunaniye kandi usabwa ugende kuri TF kwiga kwanza ufate course y'amezi 6 bakwigishe ingene business baziraninga rero business nibo niyo ndi okay ngene gukora byo ibintu uzi urabona hano nta muntu apfa kwita mu bintu nije nitumye ngo ndi kuri TF ndiko diga course kandi senzo imarajyara ariko nzobandanya ubwira kugeza menye ati okay business baziraninga gute byo genda gute rero business ngiho yuguruye ico igikenerwa gusa ni kubana ama product ibidandazwa bikwiye muri ico gihe abakiriya baraza nabo nyene nta muzo office umuceri wonyene mu shop ati witeza abakiriya gira urudandazwa rukwiye mzee karibu mteja biko atakora neza uburowe bwaheze mdamayijidi uti rero umuntu yakoze ibintu byiwe neza agashira ibintu byiwe ahantu abantu bose babazi akana kabikora neza mu buryo bwiza butunganya abantu barizana bashaka kumenya nta zindi ntambamyi uhura nazo uko abantu benshi bakoze ama business hano barakunda kuraramika intambamyi sinza bakeneye amadeni sinza bagira guti biki abaza ntibakwishure bigenda gute wewe ibyo bibazo ntuhura navyo mu bisanzwe je ico kibazo cyo abantu bashobora kuza gutora ibintu ntibishure burya majority nk'abarundi n'abantu bibahirize cyane nta muntu murundi araza hano ku shop atora ikintu ntari baratora ariko amadeni barayafata ikibazo samadeni canka baza bavuga ati ngo umufuko w'umusheri wa 50 nime ivyo ni ibintu gushira kuri 40 ivyo ni ibintu bishobora kuba birashobora kuba nk'umuntu musanganywe akakubwira ati ngabanirizamu ariko keshi nta kibazo je mbonamwo y'umukiriya aje akambwira ati uyu muceri ubiro 200 udana na 55 urakwa amadolari 5 mbe kuri 50 cyo sikibazo abantu baraza gatora ibintu bakishu je nta muntu ndabona nta kaye y'amadeni hano ihari umuntu w'umurundi mwisanga abantu benshi abantu bibahirije nturida kumwandika oya umutwara mu mutwe gusa niwe yiyandika none ikiri muri nyene kirako ni kinini kuruta ivyo by'abatwara kunta y'ubwoba pasteur oya aho ntubona ko n'utavuga umutima worosho gufasha abakirisu ejo dusanga iduka yayo nta muntu kuva nugure ndiko namara imyaka 2 umuntu umwe gusa no yatoye ikintu byanse ko ariha w'umugabo gabo ariko abandi bose batora ibintu ngaha nta beshi ntamo nandika ariko bo nyene bayazana amahera kuko ikiri muri nyene ni kinini kuruta ibyo batwaye none nk'umuntu ushinga ntaye nkawe twaye umuceri wa 50 wase kuriha wumva 50 ni menshi yavunje mu marundi wumbe nk'umuntu nkawe nta biratera isoni kuza tevuga ati mpa ya mahera wonye cyo bona ni isoni rero ico si kibazo gusa kibazo kiriho
bashobora kuzana imizigo ivuye muri Afrika bakayifata bakayiturira. Nicyo nashaka kukubaza iyo urangurira ibintu bivana biva muri Afrika bakabigashika none bakabiturira. Barashobora nta burenganzira bwo kubwinjiza hano mu mufise. Iki gihugu kiragoye mu bisanzwe bo bazanye nk'indagara kazitwara muri laboratoire bazipimye bakubwira ngo zifise ikibazo kambwa zifise kibazo n'abari kontere yose baraziturira kandi nta kibazo kandi n'utanga amahera kuziturira ibitoki biraza bimeze nabi kabita ibitoki izana kabita ibidanazwa nkunda kuva na Afrika cyane nibiki nizo ndagara n'ibitoki Erega turashaka no kubwira abantu hari ati rima ibitoki byinshi twaronse isoko. Ibintu biva muri Afrika cyane cyane mu Buganda ni bitoki, amateke ya Vigasuru niyo tuyakura. I Tanzania. Amateke ya Vigasuru yava. Indagara ziva Kigoma, ikeke ya Kigoma. Ibyo nibyo bintu keshi bizubushaza gutyo ibiharagi yero byose mutuma hariya amamesa rero nivyo kuronka uburenganzira bwo kubyinjiza hano ntibigora cyane ndaza abadanaza amashamuvuga ngo biragoye kugira ngo najewe simpave ngene ndavyigane mpave ndabikira isoko kibazo cyo kuyigiza ibibazo ibintu bijanye n'ibifungurwa ni bya bindi bigusaba genda kuri TF kwiga kwishure wiga amategeko ibi tuzakora uko ntabwo uzaniye ingurube uzaniye abantu byo kurya ari byo leta gusaba gukora rero ndusaba gende kuri kugira ngo ntibavuzane ibintu abantu bahave babirya bose bave bisanga bari mu bitaro niko bimeze genda kuri TF nyene mwige kandi ariko harakandi kantu ndashatse kutubwira oya akavugira okay mbashaka kumenya ni giki wibaza gituma iyi shop yawe yirukirwa cyane ko tuguma tubona n'abantu benshi binjira basohoka ni giki abandi ayandi mashop yadafise cyo bakiri hano ntacyo nzi cyo kibazo cyo novuga ariko gusa cyo nzi kimwe nuko abanyafrika turakundana misanzwe abanyafrika turakundana ducafitse kandi kagatima kabasogokuruza ko basogokuruza batureze mu mibereho yo gukundana kujariyana kwitanaho ni je nico nibaza kuko ntawo uvuga ati nta bakira dufise bakira baraza abamo katandukanye Barundia Tanzania bari hano Kenya bamaze kumenya kuri JJ mini market baraza kabisa twafise abakiriya cyo ntawo ko gishima guso ikibazo dufita byishi bipfuza ntabyo dufise ko mwizana iby'abanyafrika gusa yishi usanga tutafise nk'abasudani baza bakena injya zabo si wabo abasudani baragira ibintu biteye ubwoba abakenya ari uri umunsi mukuru w'abasudani twigeze kujayo injya ngize nta hantu baga ugasanga bimwe ntabyo mufise ntabi hari mitayi cyari mito ariko ngira ngo ibintu nibyamara kwaguka tuzo Imana ni yabidushoboza Imana yabidushoboje tuzobikora ko byose maboko y'Imana turabona hari amafrigo hari amafrige menshi ibintu bijamwo ibi byose no kugira ngo ibintu nyene bigume bidafise ubuziranenge bashaka kumenya utanguye kano kazi ishop ni nyene yonyene gusa canke nta yindi nta handi harugurura ishami kugira ngo tubwire abantu nyene ko Dume Entertainment Dume Business Group JJ mini market address cyari ni nyene turacari hano nyene na nyene nko muri Tanzania cyangwa mu Burundi nta handi hari ishami twogena turatubwira abantu bagigende JJ mini market iruzuye hari aha nyene nibyakunda tuzobabwira mu myaka nk'itanu cyangwa 10 iri imbere JJ mini market izobigeze he myaka 5 6 iri imbere Imana ivyemeye tutije buno bugingo turumva ko turavyizera ko tuzoba tugeza ahandi byamaze kuzamuka azoba ubudororongo kucara ubudororongo azoba ari shop Imana ibidushoboje ariko byose mu maboko y'Imana ibidushoboje azoba ari shop ntazoba ari ubudororongo
haraho bigeze kutubwira yuko kira ku wa gatandatu hari ukuntu wagize discount ugashira ibintu kuri special ibintu bimwe mukamanura nibiki ukunda kumanura kugira ngo abantu babikunda baze bihutira no kuza kubigura ya turashobora kugira discount miceri bitoki ubushaza miceri bitoki n'ubushaza n'ibiharagi ibyo byose binyobwa ama 7 up Pepsi Mirinda vyose turagira discount ugakora discount ya 10% 20% turagira nka 10% kubera bukiri budororongo cyagira nyene cyagira gutogata abapaseri mutwigisha ngo tubumbwe nivyo dufite nivyo tugezeko tuvuze ati Albert ntabwo ari muremure ni mugufi nitwa tubesha siko none ariko tuvuze ati Albert ntabwo ari muremure kandi si mugufi ariko arabyibushe ko nukuri siko bimeze Mbara kwa gatandatu ubuhibereye kandi ibintu wasize kuri discount mba ndi hano kabisa inyama z'intama z'inka z'impene inyama z'abafaro ziba zihari samaki bita baramundi trapia n'ibigora na kubihari fresh corns biri hajya urumva birahari ni The Story Room TV turacakomeza tuganira n'umutamano umupasteri businessman Dume Pastor Dume basi turi hano rero mukomeze mukore subscribe The Story Room TV muze muri benshi kandi abarundi muri hano muri Adelaide kubera iki mugenda gusorera ahandi hantu kandi hano duvise shop nziza cyane itanga discount kira ku wa gatandatu discount ibiri ku bintu hafi ya vyose ya miceri ya bitoki nda nanye kunda media kubini mumbwire mvuga mutama cyanyinjirira abakiriya tuva na Brisbane tukaza karibu mwari muturaho kabisa asante tori dushaka byose turacakomeza kuganira n'uyu mukozi w'Imana businessman Dume Daniel turi hano muri JJ mini market mwabyumvise yuko hano ibidandazwa yamashira kuri discount cyane Saturdays kuwa gatandatu muhashike mu musanga ari hari ibintu byose aba yabikubise ishoka imiceri ubushaza ibitoki ibintu byose aba yakubise kuri discount ro mushike hano mu mushorere ariko kandi mukore subscribe kuri The Story Room TV kugira ngo umuryango waguke natwe tubashe kugenda duhamagara tubashogera twaguka n'abandi baze batembere do rubuga rwacu nuko rero mbashaka kandi kumenya turiko tugera dusatira ku musozo tubwire abarundi benshi twarageze hano tuguma tubona kumenga ntibishoboka tuguma tubona kumenga tuzoguma turi abakozi babandi tuguma tubona kumenga hano tuje tuzoba nyene dukorera abandi gushika ubuzima bwacu bwose ariko wewe warabikoze birashoboka uno munsi urigenga ufise business yawe nakaye kajambo wobwira abandi barundi bagiciyumvira nkuko yuko bidashoboka murakoze ukibazo mudomajije ico no ubwira abarundi bene wacu nuko kira muntu wese ari mwa kino gihugu cya Australia yo kwiyumvira ikintu yokora yani ona business kuko n'abazungu mubona badukoresha afisa amashirahamwe akomeye nabo nyene baje beshi nk'impunzi batangura nkuko ubu kino gihugu ni impunzi nyene rero bose ngahabona bafise ama business yakomeye nta kintu kirusha bakoze atari gufokasinga ibyo bariko barakora rero cyo nobwira abarundi wari we wese yogerageza kumva ko yokora business ziwe tiro agenda gukorera abazungu kiyo gakora kurondera umusaji gakoresha bwa buhinga nyene wavuga bwo kugenda utibika umukanda mu tubika umukanda ka saving amahera kurose nk'ibihumbi 50 50 ufise 50 kuza gukorera umuzungu urumva ntabwo ari vyiza ufise 50 waze gutunga byakunze ko saving ibihumbi 50 by'idolari hano hotangura bigakunda kwera mutara ufise 50 cugira umunsi mukuru kagira umunsi kuna boss ko muhamagara akavuga ati mbona abasore ngaho hanze usanga ibihumbi 50 abiguze ikimodoka gusa akiryohereko kugura ufise 50 ukaza ugura umuduga wa 50 udafise n'ibihumbi 100 kuri account
ni bya binakubwiye ibyo 50 sinizera yuko yobyegeranya mu mwaka umwe canke imyaka 50 Imana aba yirutse kabisa kugira ngo yegeranye Imana igufashije kagirira ubuntu ugasevinga 50 ukayabona kuri account ngayajya cugira umunsi mukuru biba byakunze byaheze ucubwira boss ati ndagushimiye boss ngene wakoranye nawe neza ibisigaye bye nivyo cugera muri business ndagiye muri China igihe kimwe mfise 11 mu Bushinwa naho nyene bamaze kujayo naragiye mfise 10 na kimwe citse muri China nahuye n'aba boss benshi bava muri East Africa West Africa bampa umuco tukoze ukube genda ukoze gikuru samahera gikuru nibajya abantu muhura nabo haguye ivyumbiye ngene shobora gute gukora kuko amara shobora kuyafise ukabura ico yakoresha ariko mu gihe wegiye abajya abantu bamaze kwa muri business baraguha umuco kumva ati yandi majambo kugira mu mutwe hagutse rero ufise 50 watunze tayari iyi shop no yugurura n'ibihumbi 50 by'idolari ni menshi cyane haryoherwa nanje 50 ni menshi nkicara ngaho abantu baza barinjira yegeranya inoti 50 namahera menshi cyane oya sindavyizeye kuko nkayo mafrigo hari urabona hari nakumba ushiramo inkoko inyama z'inka ziki hari gusa abantu twibaza yuko umengana ibintu birebire cyane bikomeye tuga Imana igufashije kaguha 50 reka kugora Imana kandi ati Imana mpezagira yahije guhezagira igihe gisigaye aha mu mutwe nta bindi basi rero reka tugusabe uze utwereke utuzungurukana no mu shop utwereke ibi bikoriki ibi biraha kuri abantu n'abatayizi bayibone abantu muze muri JJ mini market mu mushorere mu muteze imbere umurundi mwene wanyu twagiye turabona hano hari itomate ni tomate kandi wagisize hafi byumvikana yuko nkizi uno munsi zirahera zose oya nubwo zitahera izibagura barazigura zisigaye ngaho kuri show komeza utwereke turabona hano hari igifrigo kirimo ibinyobwa umuntu akeneye kunywa ca gira amahera make dolari zibiri gusa naho hari iki hari amafi yava hari iwacu nyine muri Thailand iziva Thailand bazita smoked fish okay anangene nko mu isombe usanga ari sawa meze neza cyane meze neza aho komeza utwereke yewe naona ni 7 up mera 30 ibinyobwa iyi ni Pepsi kinyobwa c'abapasteri 32 twagabanije kariya mu 5 yari 35 ku box uri 32 twagabanije ni maize super maize abantu mufise iduka biraryoshe semolina semolina mwakina muri filime cagi ni small lady beans Alberta beans meze neza cyane 150 small red beans 150 ku mufuko w'ibiro 25 nukuvuga ikiro kimwe kiba kiri mu madolari hafi ndwi kuzamuka ndabona ni tomate aho no munsi ziraziheze cyo tumazegereje hafi uko mu shop ntibera byose twereke mavuta sunflower hariho frigo yusuye byo kunywa ibivuzeho nibiki aya ni ibirungo byo mu masamaki no mu nkoko urabona ko abazungu baduhenda bagakora ibirungo byinshi bimwe bikatubyimbisha inda oya kubyimira ndikumerewe neza ariko bifuza kugira abantu babibona frigo harimo inyobwa Pepsi harimo Melinda harimo 7 up byose wifuza amazi umbrella iringa ya mafi samaki sifari washize Thailand mafatandukanye yose ziva muri Thailand aho haruguru organic wiriye ntabwo bikibusha yani kimeze neza tagomba kuvyibuha ibi byose kuwa gatandatu wakubise kuyishoka bikaba discount hariho ubufu babita ikirobeke urabona ngene umeze neza iri riva he ikirobeke mu Burundi wacu hariya mu Rumonge ni kuvuga ibyo wacu mu Burundi biri hano iyi ni majone ababaye makambi iyi ni ya majone bayita polenta fine gomba
Mwe bitaho ni dona. Utagomba kubyibuha koresha ubwo nyene. Iri ni dona nyene ry'ukuri hayo kwajya mu nkambi. Kameze neza ukariye wumva kamotera neza. Sasuri iri hari ukuntu mama nabashikanje bari karanga. Bakarikaranga rikamera nk'umuceri. Umunsi nagiye muri Afrika nzobabwira babinyibutse. Ubwo nturi n'imboga. Niho nzotangura kubugura. Inari maize, super maize. Iyi ni super maize. Ifugiza cyane riva hehe? I Kenya? Muri Kenya. Super maize. Rose Murina. Iyi ni yase Murina mwakina muri filme. Ni Semonalina. Ibi navyo urabona kari biharagi small red beans. Small red beans. Byawe hagemeze neza. Ufuko njana 40. Ibi ntibateka barashusha. Bimeze neza gose. Biva muri Canada ibi ndabizi ibi. Haroka fine cassava flour. Fine cassava unga wa muhogo. Ikivunde. Unago ruva hehe? Bwose ba muri Tanzania. Hari iwacu. Aya n'amavuta. N'amamesa. Amamesa mugabo. Nona yose ko amamesa ameze neza. Ayo batetse mu ndagara. Amamesa y'iwacu hariya. Hariho wheat bwa bufu nyene bwa ingano wheat. Utagomba kubyibuha koresha buno. Kandi ugacumba n'ubugari bikaryoha. Ameze neza gose. Yose amamesa amafuta kanura sunflower. Yose bira. Ibinyobwa. Pumpkin. Hano. Ibi rero nigeze gutembera n'undi mukirisu umunsi umwe. Agize ati inzoga kwa jina la Yesu. Ntabwo ari inzoga mu. Ko gasa nakayeri kwera urabona. Ntabwo ari inzoga. Za mirinda ngizi zose. Mirinda. Hariho vinto. Meze neza. Hariho ejo ntuzofe n'inyo. Amafrigo. Amafrigo dufise 3 ariko dufise ari andi 6 yari mu nzira yaza. Kugira twagure business. Kumwe bavuga ko mu myaka 5 ibintu bizo ari ibindi bishasha. Ntazo barakamini. Ngo budororo. Abona abakire muratwitamba ku muvyimba ko organic yirimira. Ibi bigori twirimira hano iwacu hano. Okay. Wa gatandatu gumye ibigori nuze nga. Every Saturday ibigori biba bihari. Amarobe nayo hariho umugabo bita Arubeli. Irobe gyo nije. Irobe nije bari bazi. Amarobe yabari hano. Kene ugari bw'irobe hano ubaza jewe. Ikintu cyumushimira amarobe yafise isuku idasanzwe. Kayo karobo kariye n'ibindi. Irobe bari baza jewe. Kene nyama buca. Indimi z'inka twarazibuze mugabo hano zirahari. Zirahari kweli. Kandi kilo na madwayi 20 yonyene. Ko urazimba. Ko zidahera. Ziriho ari after stock. Ziragenda cyane. Okay. Amagufa y'inka gomba. Inka bakere gushira mu isombe. Nyama y'impene, nyama yo kotsa ya barbecue. Yose binga. Amaki organic yari hano. Amayayi. Tama kabisa ntavyorosha. Ndagara no zamperanye ariko ziri mu nzira zindi. Ndagara ziko zizindi. Ibi ni biki? Uni muceri? Iyi ni miceri yose hari. Ubwoko bwose bw'imiceri hano burahari. Wotubuze gusa ngani super ya miceri muri Tanzania. Tubuze ariko nawe nyene. Umwe bavuga ko umota mpaka. Bakiruka n'ibibari kugira ngo winjire. Kwa yo misi imbere. Supu zo usanga muri JJ mini market. JJ mini. Yes. Cameraman garukino turabe. Izi ni za nudo. Nudo. Oya, wona umukara. Wona umukara? Kombi birungo by'inkoko nibi. Baya bateka inkoko. Kai kameka wabira nga umuhogo. Yakanga bakita tea masala. Ako beef masala. Turu turungo dutandukanye. Tumwe bashira mu njya ukajya wumva urutoki rugoma ruhimbuke. Gombo bufu cassava flour. Ifugi wacu hariya ifugi kivunde. Tanzania. Amavuta. Byose birahari wana ko tupanze. Emwe amutamiduka kabisa ryabaye rito wagure. Agure. Abagomba gutekana ibiharagi n'ibigori birahari nga. Ibi ni aho ucugira ko nyene utekana byose ugaca bikunda. Ibigori bikoboye utekana. Ibigori n'ibiharagi ugatekanye. Bavyita gutaya babitekanye. Sinzi ngene bahora bavyita. Ubiza bitwandikire muri comment. Kwarukuntu. Harukuntu babiteka ugasanga umenga byose birasa ariko komera ujya bino. Ugiye wajyo ugasanga biraryoshye ugasanga ni hatari.
ndabona hari utuntu twinshi hano ubwo amavuta yo kwisiga mwe hari iwacu amavuta mu kuryama wisize ibifungurwa by'ubwoko bwose ni ikintu ronemeye imiceri ni imiceri n'ifu birabonekana yuko ari izo tuvana hano ikadushikana ku yindi ntambuko ngo tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Okay, basi reka tugushimire cyane, tugushimire ko watwakiye ukaduha uno mwanya tukaba tugeze hano kugira ngo tukuganirize tumenye byinshi kubijanye n'urugendo rwawe rwo kuba ugeze hano hantu. Ni inyigisho ikomeye cyane waduhaye impanuro nyinshi zikwiriye. Sinzi ko hari akandi kajambo kanyuma wo tubwira canke wohamagarira abateja bawe hanyuma duheze turangize. Cyo novuga ni gushimira community cyane y'abarundi cyane support babananya kuduhereza musanzwe baritanga mu supporting nubwo ni ma community ya supporting ariko abarundi nabo bari supporting abikwiye cyane. Bayo cyo novuga je no bashimira by'umwihariko ya ko beshi baraza nubwo baje baronda batashobora kwironka byose ariko barerekana ijya motivate yo kuvuga ati kweli cyane supporting cyane kuvuga ko bashimiye cyane yani ma community irabandanya. Basi reka tugushimire, turagushimiye, turashimiye na cameraman ku kigoro yagize tukaba dukoze kino kiganiro ciza. Ibisigaye turi kumwe, mukomeze mukore subscribe kandi mukurikirana ibiganiro byacu. Twaravuze ko uyu mwaka tuzogerageza tube hafi tuba ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bwacu hano muri Australia mbere no mu bindi byose muri rusangi. Mwakoze, Imana ibahezagire, turi kumwe namwe.